Imashine nyabwonko zitatu nizo zahawe abigeme babaye abambere mw'ihiganwa ry'ivyese kuri w'Imana igenekerezo rya 11 gitugutu mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigeme mu gisagara ca Bujumbura. Ale Joseph Hatungimana aserukira ishirahamwe Force Jeune francophone aratubwira intumbero y'uwo munsi mukuru. Intumbero yatumye dutegura uyu munsi mukuru bwa mbere twayifuze ko umwana w'umwigeme aserura iciyumviro. Mu guserura iciyumviro no kuvuga ngo aserure akamubakiye, aserure ingorane afise, aserure ivyo vyose bituma atabona yuko umwana w'umwigeme afise ikibanza abereye mu gihugu cy'u Burundi, maze tubashe kwerekana ivyo bibazo n'inyishu zijanye n'ivyo bibazo bonyene ari bo babiserura ataho ni muntu iriwe ayibaserura. Arongera akavuga icatumye mu guhimbaza uwo munsi mukuru babicisha mw'ihiganwa ry'ivyese. Guhimbaza uyu munsi mukuru mpuzamakungu hariwe umwana w'umwigeme twabicishije mu vyese tugenegene bita slam poesy. Aho rero muri slam poesy n'abakobwa bagerageje kwegeranya ivyiyumviro kugira ngo bashobore kubishikiriza. Rero uyu munsi mu kuhimbaza mwabonye yuko hariho 12 bashoboye kugira ivyumviro vyiza gusumba abandi aribo mwabonye bashoboye kuvyerekana uyu munsi. Muri bo twace duturamwo batatu nibo babaye abambere mugabo twako nabandi batari bafite ivyumviro vyiza ni kuri akukumbure hariho ivyo twatezwa kuraba kugira ngo turumu wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'abakurikira. Aba rero batatu babaye baronse ubushimwe nibo baja guserukira abandi mu kuvuga twabise des ambassadrices. Ubwa mbere ayo ivyo vyese vyabo tuzobishira mu majwi tubigumane babishire mu buhinga ku buryo vyoza birafasha mu guhimiriza abandi. Hanyuma kandi abo bigeme nyene ni nabo tuzokoresha mu minsi izokurikira mu gutegura ibindi bikorwa cyane hari igikorwa tugiye gusha dutangura kizoshika kuri ya minsi 16 yora ihimbazwa mu mpera z'ukwezi kwa 11 ashira mu ntango z'ukwezi kwa 12 yo kurwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Abakobwa rero bazodufasha guhimiriza kugira ngo turwanye amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi kandi nabo bashobore kubandanya bashikiriza ivyumviro vyabo kugira ngo turabe yuko twogarukira ku gateka k'umwigeme mu gihugu cy'u Burundi. Nayo Mutoni Ry'ivyese yabaye wa mbere aragaragaza umunezero akavuga ko abatashoboye kuba ba mbere agiye kubaba hafi. Anikarara gateka mu kibanza ca kabiri ati nta buhinga nakoresheje kiretse imyiteguro ihagije, akanatera kamo abandi bigeme na cane abaruguru nabo nyene ko boza baritabira ayo mahiganwa kuko ngo nabo nyene barashoboye. Ko ari ubuhinga nakoresheje naranditse texte yanje ndaraba ingorane abakobwa baba bafise hama ndaraba n'ivyokorwa kuko hari ingorane haba hari n'inyishu kenshi. Rero nivyo navuze ko nabo batoza bakwisuzugura bagakora nyene hama ntibatinye kwerekana ingabirano bafise. Umunsi mukuru wari watunganijwe n'ishirahamwe Force Jeune francophone rifashwe mu mugongo na Care Psychologue na BTV ARFH APM na PSV.